Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikirana ibiganiro n'amakuru tubatunganiriza kumbonesha kure Itohoza TV. Turi kwigenekerezo rya 30 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024. Dore zimwe mu ngingo nkuru z'amakuru twabateguriye. Generali Arengiyome Bunyoni yoba agiye gupfira mu ibohero rya Gitega. Amakuru agera kuri Itohoza TV aremeza ko Generali Arengiyome Bunyoni aremvye cyane mu ibohero rya Gitega. Uburongozi bw'ibohero rya Gitega bwarimanye uburenganzira bwo kujya kuvuza Generali Arengiyome Bunyoni, ndetse indwara y'igisukari ikaba imereye nabi Generali Arengiyome Bunyoni. Umuryango wa Generali Arengiyome Bunyoni waratakambiye Generali Evaristo Ndayishimiye ngo abe yatanga uburenganzira bwo kujya kuvuza Generali Arengiyome Bunyoni urwaye iyi ndwara ya diabete, ariko Generali Evaristo Ndayishimiye nawe yaravuniye ibiti mu matwi. Hari amakuru avuga ko hashize indwi yose Generali Arengiyome Bunyoni amerewe nabi cyane mu ibohero rya Gitega. Generali Arengiyome Bunyoni arwaye diabete, ariko yanageretseho gukora imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara, ibintu birimo gutuma ubuzima bwiwe bujya mu kaga. Amakuru atugeraho aremeza ko abacungagereza babiri bagerageje gufasha Generali Arengiyome Bunyoni nabo batawe mu mvuto. Generali Arengiyome Bunyoni rero akaba amerewe nabi cyane, ndetse umuryango wiwe ukaba ukomeje gutabaza. Mu yandi makuru nuko Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Generali Evaristo Ndayishimiye nawe arimo kurebana y'ingwe na Generali Neva. Hari amakuru avuga ko Rwasa arimo guhigwa bukware kugira ngo abe yatabwa mu mvuto, ndetse hari ibyaha bikomeye bigiye kwagirizwa Rwasa. Biravugwa ko Rwasa akorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho ikorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho umugambwe wa CNL wambuwe Rwasa ukajya mu minwe y'abanywanyi ba CNDD FDD, ubungubu Rwasa biravugwa ko arimo kuremenkanyirizwa ivyaha bikomeye kugira ngo abe yatabwa mu mvuto. Ibi navyo turaza kubigaruka ko mukanya mwidonido. Mu yandi makuru tuza kubashikiriza nuko Generali Evaristo Ndayishimiye yaraye agaragaye ateruye umusaraba ku wa gatanu mutagatifu. Abakristo Katolika ndetse n'abandi bakristo irya nino ku isi barimo kwitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Generali Evaristo Ndayishimiye yaraye agaragaye n'umukenyezi wiwe bafite umusaraba imbere y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko, ndetse turabire hamwe icyo bisiguye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ntucikwe, ntujye kure, mu kanya gato cyane aya makuru yose tubashikirije mu mpfunyapfunyo turayabageza ko idonido. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mpfunyapfunyo, ibintu ntago vyoroheye Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni ubuzima bwiwe burimo kumucika. Generali Arengiyome Bunyoni araremvye cyane mu ibohero rya Gitega. Amakuru agera kuri Itohoza TV aremeza ko Generali Arengiyome Bunyoni ahejeje indwi yose atagipfungurwa na kimwe arimo gufata. Generali Arengiyome Bunyoni yararemvye kubera indwara y'igisukari. Diabete imumereye nabi. Abo mu muryango wa Generali Arengiyome Bunyoni barasavye ibohero rya Gitega ko batanga uburenganzira bwo kujya kuvuza Generali Arengiyome Bunyoni, ariko uburongozi bw'ibohero rya Gitega bwaranze icifuzo cy'abanyamuryango ba Generali Bunyoni. Abo mu muryango wa Generali Bunyoni bagerageje gutakambira Generali Evaristo Ndayishimiye kugira ngo ace inkoni zamba abe yarekura Generali Bunyoni ajye kuvuzwa i Bujumbura, ariko navyo vyabataye kuwa amazi kuko Generali Bunyoni bamwankiye gusohoka ibohero rya Gitega. Hari amakuru avuga ko Generali Arengiyome Bunyoni ubuzima bwiwe bumeze nabi cyane, ndetse imyigaragambyo ikomeye Generali Bunyoni arimo gukora nayo ikaba yarashyize ahantu habi cyane ubuzima bwiwe. Indwi yose irashize Generali Bunyoni atagipfungurwa arimo gufata, ndetse iyi myigaragambyo yo kwiyicisha inzara akaba yikomeje hariya mu ibohero rya Gitega.
Amakuru yizewe yageze ku itohoza TV avuye mu ibohero rya Gitega. Amasoko yacu aremeza ko Generali Arengiyome Bunyoni aremvye cyane. Indwara ya diabete irimo kumuzonga. Ubutegetsi bwa Gitega nabwo burimo buramuzonga kuko bwamwimye uruhushya rwo kujya kwivuza, ndetse abo mu muryango wiwe bakaba barakoze ibishoboka vyose, ariko barankiwe ko Generali Bunyoni yasohoka ibohero rya Gitega. Amakuru twamenye nuko abacungagereza babiri bagerageje gufasha Generali Arengiyome Bunyoni bamushikiriza imiti ndetse n'ibikoresho vy'itumanako avuganira ko n'umuryango wiwe nabo bamaze gutabwa mu mvuto. Abasiriveya babiri bo kwibohero rya Gitega barapfunzwe kuva ku igenekerezo rya 28 nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Generali Arengiyome Bunyoni rero araremvye, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko niba nta gikozwe vuba na bwangu kugira ngo uyu mujenerali urebana y'ingwe na Generali Evaristo Ndayishimiye ajye kuvuzwa, ivy'ubuzima bwiwe bishobora kurangirira mu ibohero rya Gitega. Generali Arengiyome Bunyoni arapfunzwe yagirizwa ivyaha byo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu. Generali Arengiyome Bunyoni numwe muri bakizigenza baba generali bari mu gihugu cy'u Burundi ku ntwaro ya Petero Nkurunziza ndetse na Generali Evaristo Ndayishimiye. Yabaye umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi mbere gato yuko atabwa mu mvuto yagirizwa ivyaha byo gutobera Generali Evaristo Ndayishimiye, gukorana n'abansi b'u Burundi ndetse no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Mu minsi iheze Generali Arengiyome Bunyoni hakoze isakwa rikomeye aho apfungiwe, maze hatorwa amatelefone agera kuri 2. Amakuru twamenye nuko kuri irigenekerezo rya 30 nanone hongeye gufatwa izindi telefone zigera kuri 2, harimo telefone zigezweho ndetse n'akandi gatelefone gato cyane zavanywe aho Generali Bunyoni apfungiwe, ndetse ngo akaba yaragiye abifashwamo n'abasiriveya ku ibohero rya Gitega. Abasiriveya babiri rero bagiye bahura na Generali Arengiyome Bunyoni, bobo bakaba bamaze gutabwa mu mvuto nk'uko nabibabwiye muri aya makuru yacu. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi no kurebana y'ingwe hagati ya Rwasa na Generali Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD. Abagumyabanga bakomeye muri CNDD-FDD bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo baremenkanye ivyaha byo guta mu mvuto umugabo Rwasa wahoze arongoye umugambwe wa CNL. Umugambwe CNL wamaze kwamburwa Rwasa. Abagumyabanga ba CNDD-FDD baratobeye mu buryo bukomeye inyankamugayo za CNL, ndetse Rwasa bakaba baramaze kumushira iruhande kuko yamaze kwamburwa umugambwe CNL. Zimwe mu nyankamugayo za CNL zivuga ko ibyakozwe na CNDD-FDD ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega ari ugutobera mu buryo bukomeye Rwasa, ndetse no kumwambura umugambwe wiwe ugahabwa bamwe mu banywanyi b'umugambwe wa CNDD-FDD biyambitse uruhu rw'intama bakiyita inyankamugayo za CNL, nyamara ari abadede binjiye muri uyu mugambwe wa CNL. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko hari ibyaha bikomeye birimo kugenda biremenkanwa kugira ngo bibe byagerekwa kuri Rwasa maze atabwe mu mvuto. Biravugwa ko hari inyeshyamba ziri mu buseruko bwa Kongo zikorana na Rwasa. Inyeshyamba za FNL ndetse n'izindi nyeshyamba ziri mu buseruko bwa Kongo ngo hari ihuriro hagati yazo na Rwasa, ndetse ngo muri iyi minsi ishize Rwasa nawe yaba yaragiye kwigira mu kiroberi. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri service de renseignement z'ubutegetsi bwa Gitega aremeza neza ko Rwasa nadacunga neza muri iyi minsi iri imbere ashobora gutabwa mu mvuto akagirizwa ivyaha byo gukorana n'abaroberi ndetse n'abagizi ba nabi bashaka gutera igihugu cy'u Burundi. Rwasa akomeje kuguma mu gacerere, ndetse Rwasa kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Gitega burimo kumugera amajanja. Amakuru yizewe yatugezeho avuye mu mugambwe wa CNDD-FDD aremeza neza ko umugambwe wa CNDD-FDD wamaze gushwanyaguza ndetse no gusambura umugambwe wa CNL. Ibingibi byakozwe mu gihe mu mwaka utaha igihugu cy'u Burundi kizajya mu matora.
Ubutegetsi bwa Gitega bwari buhangayikishijwe cyane n'igikundiro cya Rwasa, ndetse inyankamugayo za CNL zikaba zari zikomeje kwiyongera irya nino ku mitumba. Rwasa rero ni umwe mu bagabo bahangayikisha cyane ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye, ku buryo Generali Evariste Ndayishimiye muri iyi minsi igikundiro cyiwe mu banyagihugu kirimo kugenda kigabanuka, akabona neza rero ko agomba kwikiza Rwasa mbere y'uko amatora azaba mu mwaka utaha w'ibihumbi 2025. Rwasa kugeza ubu ngubu barimo kumushakira ibyaha byinshi, ndetse Rwasa ibyo yakora byose ngo akaba atazemererwa kwiyamamaza mu matora azaba mu mwaka w'ibihumbi 2025. Mu yandi makuru arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, mwabibonye ko Generali Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe mu ijoro ryakeye ku mugoroba bagaragaye bafite umusaraba mu cyo bita inzira y'umusaraba kuwa gatanu mutagatifu. Abakristo irya nino ku isi barimo kwitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Ni umunsi usiguye izuka ry'umwami Yesu Kristo. Generali Evariste Ndayishimiye rero yagaragaye kuwa gatanu mutagatifu afite umusaraba, ndetse ari kumwe n'abakristo bari mu nzira y'umusaraba. Abihweza ivya politike baravuga ko ibingibi Generali Evariste Ndayishimiye akomeje kubikora kugira ngo yikururire abayoboke b'idini Katolika, ndetse akomeje kwisanisha n'abanyagihugu mu gihe abona yuko igikundiro cyiwe gikomeje kugabanuka mu gihugu cy'u Burundi. Kuva mu minsi ishize Generali Evariste Ndayishimiye akomeje gukora ibikorwa byo kwisanisha n'abakristo, cyane cyane abakristo Katolika, akabahamagarira gusenga Imana ndetse akabahamagarira kwizera. Generali Evariste Ndayishimiye biravugwa ko arimo kwiyegereza Eklezia Katolika cyane, ndetse akaba arimo kwisanisha n'abanyagihugu kugira ngo bazongere kumutora mu mwaka w'ibihumbi 2025. Generali Evariste Ndayishimiye ni umukristo Katolika umenyerewe cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu majambo yiwe akunze gutangaza ko yizera Imana, agahamagarira n'abanyagihugu kwizera Imana, ngo ni ibintu bizatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere vuba na bwangu.